Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín. mwaramutse ntasho ku mukwiza butumwa Miguel Bermúdez Marín n'abakozi b'Imana bose bene data n'abashiki bacu bo mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi kwa kane tariki ya mbere y'ukwa mbere mu mwaka wa 2026 turashimira data wo mu ijuru muri no ntango y'uwo mwaka mushasha aho twiteze imigisha myinshi iva ku Mana. Turabwirwa umubare w'igice ca 25 umurongo w'umunani ukabandanya. Iyo myaka yabaye nk'isabato, muharure ayo masabato mu rumye ndwi, muyirumye imyaka ndwi ibiyatanga bondwe. Ico gihe muzosanga harimo amasabato ndwi y'imyaka, niyo myaka 49. Maze ku munsi ugira 10 w'ukwezi kw'indwi, muze muvugisha inzamba y'ijwi rirenga. Ku munsi w'impongano azaba ariho muvugisha inzamba mu gihugu canyu cose. Muze murobanure uwo mwaka ugira 50, mutangaze mu gihugu cose ko habaye umwidegemvyo w'abantu bose bo muri co. Uwo mwaka uzubabera wa yubile. Umuntu wese muri mwebwe aheza agaruke mu itongo ryiwe, kandi umuntu wese agaruke mu biwabo. Uwo mwaka ugira 50 uze wamubabera wa yubile. Ntimuze mu burimemwo canke ngo mwimburire mu bigega vyimejeje muri wo, canke ngo mwimburire inzabibu so kumizabibu itatuturiye, kuko ari umwaka wa yubile. Uze wamubabera uwejejwe, muzotungwa n'ivyimezo vyo muri wo vyimejeje mu ndimiro. Muri uwo mwaka wa yubile umuntu wese muri mwebwe azagaruke mu itongo ryiwe. Umwaka wa yubile wo kuragwa mu mwuzuro. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu aboba bahagaze. Uyu munsi mu bihugu bimwe bimwe barakoranye, kandi kugira ngo nsabikanye namwe ikicanditswe ino mirongo migufi muri kano kanya turabona mu butumwa ukuragwa mu mwuzuro k'umwana. Ni ubutumwa bwavuzwe 24 z'ukwa kane 1983 muri Cayo Puerto Rico. Aravuga ngo mu kwakira iryo ragi, nuko rero bo bazoronka ubutunzi bukomeye cyane ata muntu n'umwe yigeze kugira ngo aha ku isi, kuko bo bazogira iragi rya data wo mu ijuru. Ibyo bizokwakirwa n'abana b'Imana hejuru mu gasongero ku musozi, mu gice cyo hejuru c'umusozi, nkuko Yesu nawe yabironkeye i Nazareti. Igihe yaragwa mu mwuzuro, yaragiye yakira ibyo bintu byose. Yabonye kandi na Mose na Eliya. Mbega bari kubavugana nande? Mose na Eliya bari kubavugana nande? Mose na Eliya bavugana n'ugiye kuragwa mu mwuzuro, kuko Mose na Eliya bari bafise ubutumwa bukomeye cyane bujanye na Yerusalemu kuri Yesu. Rero murabe, bobo bari bafise ubutumwa buhambaye cyane babafitiye uwo yaragiye kuragwa mu mwuzuro. Kuvuga Mose na Eliya bariko bavugana n'uwagiye kuragwa mu mwuzuro. Ico kimwe no mwakino gihe ca nyuma, Mose na Eliya ubukozi bwabo buri mwakino gihe buriko buraganiriza abahungu n'abakobwa b'Imana aribo bazoragwa mu mwuzuro, aribo bazohindurwa. Rero murabe, aratubwira mu gitabo c'imirongo aho atwereka umusozi wo guhindurirwako, kandi ngaha aratubwira muri kino gitabo c'imirongo Urupapuro rwa 42 murongo 345 aratubwira ngo Matayo 17 ni vyiza. Hanyuma imisi 6 Yesu afata Yakobo, Yohana na Yakobo ku musozi muremure ahindurwa imbere yabo. Mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Yarahinduwe. Yakoze iki? Yagiye muri we habaye mu guhindurwa kugeza ku munsi w'ukuza kwiwe. Bo bari bajanye Yesu ku musozi, canke niwe yari yabajanye. Ahinduka ukundi imbere yabo, arahindurwa. Impuzu ziwe zikayangana nk'izuba iyo ryatse umutari. Mose na Eliya baramwiyereka.
mbega umwana w'umuntu nanaje gute? Ubwa mbere niyagaragara hazoba ari Mose na Eliya. Rero mwiyumvire neza, imbere y'uko Yesu agaruka ku isi, rero ni imbere gato y'igihe runaka, ariko mpwemu ya Eliya izogaruka ku isi ihindukiriza imitima y'abana kuyabase. Bibiliya no kubivuga, Yesu yabibonye hano, abigishwa babibonye hano, urutonde rwo kuza k'umwana w'umuntu yahawe ubwiza, wazohabwa ubwiza agaruke. Ikintu ca mbere imbere y'uko bamubona cari iki? Eliya, hanyuma Mose. Isirayeli isubiye hariya abitondera ivyagezwe, hanyuma umwana w'umuntu yahawe ubwiza. Haleluya! Mwabonye urutonde rwo kuza kwiwe, mwabonye urutonde rwo kuza kwiwe. Rero murabe, ubwa mbere bazobona avuga ngo Eliya, hanyuma Mose, hanyuma ubukozi bwa Yesu, ni ukuvuga umwana w'umuntu yahawe ubwiza. Iburyo yandika ngo ukuza k'umwana w'umuntu yahawe ubwiza, hejuru naho yandika ngo ukuragwa mu muzuru n'ibuye rikomeza imfuruka. Mose na Eliya bingana ukuza k'ubwami. Rero abandanya avuga hano, nuko rero mwiyo ntambuko y'ukuragwa mu mwuzuro mbere gato, uko niko kandi bizoba no ku bazoragwa mu mwuzuro, kuko isezerano riravuga nk'uko Abaheburayo Abayuda bazaniye ubutumwa abanyamahanga bazobusubiza mu Bayuda Abaheburayo. Rero ku bazoragwa mu mwuzuro nabo nyene bizoba nk'uko nyene mw'ubwo buryo baterezwa kumva ubwo bukozi bwa Mose na Eliya. Aravuze ngo nuko rero mwiyo ntambuko y'ukuragwa mu mwuzuro mu gasongero k'umusozi wa Siyoni mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu gihe c'ukuragwa mu mwuzuro abazoragwa mu mwuzuro bazokumva bakira ubutumwa aribwo bakeneye kugira ngo babutahuze ubwoko bw'Abaheburayo. Ubutumwa rero buzozanwa n'ubwo bukozi, igikorwa kizokorwa kizoba kiriko gisigurwa n'ubwo bukozi. Nuko rero buri mwana w'Imana wese azogira ubumenyi butahuritse neza bw'ibyo azokora, hanyuma Data wo mw'ijuru azobwira abo bana barazwe mu mwuzuro ataba ari we mwumvira. Ubukozi bwa Mose na Eliya, mbega ubwo bukozi buzoba ari iki ku bwoko bw'Abaheburayo? Ubukozi bwa Mose na Eliya ku bwoko bw'Abaheburayo azoba ari ubukozi bw'umwana yarazwe mu mwuzuro, kuko umwana yarazwe mu mwuzuro gusa niwe ashobora gukora ibivugwa mu vyahishuwe, ivyo vyahishuwe bivuga ko bizokorwa na Mose na Eliya. Kuko nihagira urwo rugabo kukuragwa mu mwuzuro hazoba hagereze ku rugero aho iragi ryose, aho ibintu byose vyegukira uwo mwana abihabwa mu maboko, kandi we abikora nk'uko ashaka gukora kuri iryo ragi, nk'uko we yabyigishijwe n'umwigisha, no kuvuga mpwemu yera. Wazomenya ibyo azokora, azokora ibyo byose bihuye n'integura imigambi y'Imana, azokoresha iryo ragi ryose kugira ngo akore umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uwafise mwa kino gihe. Nico gituma ari ingirakamaro cyane kumenya ibizoba ari ukuragwa mu mwuzuro ku bana b'Imana bose. Ubukozi bw'Ivyashusho 11 azoba ari ubukozi bw'ukuragwa mu mwuzuro, azoba ari ubukozi bwa mu mwuzuro, kandi ukuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana bose kuzoba kujanye n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Nta numwe azoragwa mu mwuzuro ubwa mbere atabanje kubona ngo yakire ubukozi bwa Mose na Eliya. Nta numwe azoragwa mu mwuzuro atabanje kumviriza ubwo bukozi, kandi we yaratubwiye yuko ubwo bukozi ko buzoba buriko burakorwa mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Ni ukuvuga ko ukugendererwa, yavuze ngo ubukozi bwe buzoba bwatugendeye, niko yavuze. Nuko rero mw'iyerekwa ry'ihema, ico gikoresho niho mpwemu yera azoba ariko arakorera ubwo bukozi kuri abo bana b'Imana, kugira ngo abana b'Imana baragwe mu mwuzuro. Bazokumva nka bimwe nyene Yesu yumva, kandi nabo mwana wa mbere Yesu yarazo mu mwuzuro yumvise Mose na Eliya. Nuko rero abazokumva ubwo bukozi bwa Mose na Eliya mwa kino gihe nabo nyene bazaragwa mu mwuzuro, kandi ivyo nivyo Imana iriko irashitsa hagati muri twebwe n'abahungu n'abakobwa b'Imana bumviriza ubwo bukozi kugira ngo bitegurire ukuragwa mu mwuzuro. Rero murabe ibyo nivyo tubwira mu gitabo cimatanijwe ku rupapuro 369 atubwira ngo rero twihweze 20 mu byeshuwe 6, no kuvuga ngo ibizoba kubaneguye bagatwengereza kuvuga ko ijambo rishingiwe naye ry'Imana nzima.
abo bavugishwa bazoba bari ngaho bakora ibitangaza by'ubwoko bwose, izuba rizocura umwiza n'ibindi muri ico gihe. Hanyuma babandi nabo bazosemera babwiye amabuye n'imisozi ngo ibahishe rya jambo nyene rya rindi rimwe bwa mbere bari baraneguye, kuko ahoho bazoshobora kuribona rije bavuge bati duhishe uburake bw'umwagazi w'intama we n'ijambo. Bo baraneguye ijambo, none rero ijambo ryambaye umubiri ryari riri ngaho. Bo baraneguye cyane aba bavugishwa, ariko ahoho ijambo ryambaye umubiri ryari ryaje. Yandika ngo muri mareka wa Yesu, Mose na Eliya, yandika amaja hejuru ngo ijambo ryambaye umubiri. Kubera iki batihanye ntibabishoboye, bari bamaze gucegwa. Bo bari bazi neza igihano cari kibategereje, bari barumvise ibyo byose. Ni kuvuga yuko bari barumvise. Murabona kubera iki harakenewe ko buri muntu wese azoragwa mu mwuzuro aterezwa kumviriza, kandi buri muntu wese azoronka ibihano by'Imana nawe nyene aterezwa kumva, kuko uwo muntu mukumviriza hanyuma akanka, nuko rero yanka imigisha akanka uwo ariko arazana iyo foromire yo kugira ngo ashobore kuragwa mu mwuzuro. Bo bari barabaye mu bikorane nk'iki, nibyo barumvise. Tuvuga ngo nivyo bariko barumviriza, bose barumviriza kugira ngo baronke ivyo buri muntu wese yagenewe. Bamwe bumviriza kugira ngo baronke imigisha, abandi nabo bakumviriza kugira ngo bacibwa ku rubanza byoroshye cyane. Nk'uko bo bari barabaye mu bikorane nk'iki, bari barumvise ivyo bintu byose. Aho yandika ngo bari barumvise ibigiye kuza. Bo bari bazi yuko bahanganye na bya bintu nyene abavugishwa bari barahanuye, ariko bari baravyase. Basuzugura imbabazi z'Imana ku ncuro ya nyuma. Aho iburyo yandika ngo imbabazi ku ncuro ya nyuma, hepfo naho yandika ngo Eliya na Mose, uwakira ubutumwa bwabo yakira imbabazi. Rero murabe abana bakavuga ku majana 370, kandi iyo umuntu asuzuguye imbabazi kimwe gusa basigaranye n'urubanza mu byiyumvire. Nuko rero bari bari ngaho badafise naho bihisha. Bibiliya iravuga ngo babwira imisozi n'amabuye abati nimutugwe ko muduhisha inyonga ziri. Yandika mu mucamanza yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi n'uburake bw'umwagazi w'intama. Yandika ngo intare. Bo baragerageje kwihana, ariko umwagazi w'intama yari yaje kugira ngo yisubize abiwe. Bo barasemereye babwiye imisozi n'amabuye, ubwami hamwe n'abategetsi. Niko yanditse. Barasenze, ariko bagiye gusenga bacerewe. Amasengesho asenzwe hanze y'igihe cemewe abyandika ngaho, ndetse kandi yandika ngo nta maraso yarakire ku mutima no guhongera ko. Hamwe na Eliya na Mose ukwisubiza nabyo nabyandikaho. Rero bandanya avuga ngo ndi mu butumwa bundi bushasha ukorwa mu mwuzuro k'umwana. Nta numwe azorogwa mu mwuzuro atabaje ngo abone ngo yakire ubukozi bwa Mose na Eliya, kiretse akaba yababonye akumva icyo baterezwa kuvuga. Bazoshobora kwakira ibi bintu byose no migisha yose. Ni nyuma yuko Yesu yari yumvise ijwi rya Mose na Eliya, hari nyuma yaho Imana yavuze ngo, data yaravuze ngo rero aba ari we mwumvira. Hazoba ari nyuma y'ivyo aho abahungu n'abakobwa b'Imana bose bazoronka uruhusha bwo gukora ibyo bashatse, kuko Imana izovuga ngo aba ari bo mwumvira. Ariko bo bazokumva Mose na Eliya nk'uko Yesu nawe nyene w'i Nazareti yabumvirije. Mose na Eliya mu bukozi bwabo bazoronka kuragwa mu mwuzuro, kuko bo ubwo bukozi buzogira igikorwa gikomeye cyane. Mwibuke ahantu yavuze ati ikintu kimwe ni ukuragwa mu mwuzuro k'ubukozi, ikindi kintu naco ni ukuragwa mu mwuzuro kw'igikoresho, ikindi naco ni ukuragwa mu mwuzuro nk'umubiri mushasha nk'uguhindurwa. Yavuze ngo ivyo ntimubyitiranye. Ibi bikorwa bigaragara mu byeshuri Yohana, bino bikorwa bya Mose na Eliya, bana basigo babiri bagaragara ngaho, ni bikorwa by'umwana w'Imana yarazo mu mwuzuro, kuko turabona yuko ubwo bukozi buzogira ubugenzuzi ku byaremwe byose, kandi umwana w'Imana gusa yarazo mu mwuzuro niwe wenyene ashobora kugira ubugenzuzi mu mwuzuro ku byaremwe byose. Mu gitabo cy'Imatanije ku rupapuro rw'amajana 334 aha aratubwira, kandi uhereye ku isaha ya 6 haba umwijima kugeza mu isaha y'icenda. Yandika ngo saa 9 zo ku muhingamo, saa 6 yandika ngo saa 6 zo muhingamo, hanyuma yandika ngo saa 9 niho yacikana.
Matayo 27:45. Rero turabe n'ingoga ibivuga mu byeshuro 6:12. Ndaraba azinguruye amenye ikimatiro ca gatandatu yandika ngo ku Bayuda habanyamugigimba ukomeye cyane, izuba ririrabura ukwezi guhinda. Muri Egiputa habayeho umwijima igihe Imana yariko irokora Yesu, igihe yari ari ku musaraba imbere yo kumuzura mwizuka. Ubwa mbere habaye umwijima w'umuzitanya, izuba ryarijimye. Ku munsi hagati inyenyeri ntizaba zicaka. Nyuma y'iminsi ibiri yari igiye kumuzura yanesheje. Nyuma y'uko ibyo byose byabaye muri Egiputa yarokoye Isirayeli, kandi imutanguza mu rugendo rwiwe aja mu gihugu c'isezerano. Rero mu gihe c'umubabaro turabona abavugishwa babiri ari bo bafise ubugenzuzi bwa byose bakoresheje ijambo ry'Imana. Ijambo Imana ibaha bazoshobora kuvuga gusa uko Imana izobibahaye ijambo. Bobo si Imana, ahubwo nubwo bafise ubwo bubasha nyene, kuko na Yesu yaravuze ngo namba mbega ntibiswe Imana abijambo ryajeko. Abo ni Imana irungikira ijambo, kandi iyo barivuze biraba. Hejuru wo murongo yandika ngo ubukozi bwarazo mu mwuzuro. Muri we yandika ngo Mose na Eliya bafise igitabo gihesha uburenganzira. Reka turabe ngaha harizinze ubukozi bwarazo mu mwuzuro. Ubukozi bwarazo mu mwuzuro ku musozi wa Siyoni. Mose na Eliya bafise igitabo gihesha uburenganzira. Ibo bafa maja hejuru yandika ngo bavuga uko Imana ibahaye ijambo. Iburyo amaja hejuru naho nyene yandika ngo ivyaremwe ibidukikije. Acapuna nyeri ya Dawidi ngaho. Rero ngaha turamubona afise igikorwa c'Imana kugira ngo akubitishe isi bugari juru bibe nk'uko nyene. Ariko abiki Imana iri hafi gucungura 144 bari mu gitabo c'ubucunguzi. Ivyo biri mu kibatarije c'ubucunguzi, mu kibatarije ca gatandatu. Bagenzi nibyo. Iki ni kimatera ca gatandatu camye ari kinyegezwa ibanga. Hejuru yandika ngo kimatera ca gatandatu bingana ikimatanire c'ubucunguzi 144 bari mu gitabo c'ubucunguzi. Rero mwibuke ngahawe ariko aratwereka icari c'ubwo bukozi bwarazo mu mwuzuro. Ariko murabe namba ikimatera ca gatandatu ari c'144 uhereye igihe kimatera c'indwi kizoba kiriko kiratangura, kuko yavuze yuko ibyo byose bizoba no kuvuga igice cyo kudama kw'ikimenyetso. Ivyo 144 muraba habivuga papuro ko majana 359 mu kino gitabo c'imatanijwe. Aha aratubwira hagati na hagati mu rupapuro. Ariko Yakobo yaravuze ngo sindakureka ngo urugende utampezagiye. Dushobora kugenda, ndagumana nawe, ndashaka ko haza impinduka ku buzima bwanje. Ivyo ni 144 babande bagiye bararonka amafaranga, ariko ntibigera bubahirizanye cyane nabo bafasha. Ariko kukanyuma ne babone ikintu c'ukuri nakajya ko kwigumya, aho hazoba hari Mose na Eliya kuvuga ngo hazoba hari kibateye ca gatandatu. Amen. Nabo nyene bazoginanagana n'Imana kugeza 144 mu miryango 12 ya Isirayeli bahamagawe bagasohorwa hanze. Ivyo biba neza imbere yuko hatangura umubabaro mwinshi. Rero muraba namba biba mbere nuko rero ubwo bukozi butegerezwa kuba buriko burakorwa na mpwemu yera hagati mu ishengero, kuko aho naho bazovuga bati uyu niwe twari turindiriye. Kandi abo babiri bari ngaho, turabona ishengero mugeni, turabona n'ibihumbi 144 kuvuga yuko ubwo bukozi butegerezwa kuba buriko burakorwa imbere yuko hatangura umubabaro mwinshi. Ubwo bukozi butegerezwa kuba buri mu nyico gikoresho mw'uwo mwana w'Imana yarazwe mu mwuzuro ubukozi bwiwe. Ubukozi bwabo rero bana kuvuga mukorwa mwuzuro ko umwana. Cyo gituma ivyesho 11 hamwe n'ibyo bindi bice byose biri ngaho bivuga ko bukozi bwabo basigwa babiri nukwerekana kugaragara neza kuzuye kwicari cy'umwana w'Imana yazo mwuzuro cyacu bubasha n'ubutware ahabwa na data ubwo yahawe uko kurwa mwuzuro, kuko igihe yabihawe nuko azi yuko uwo mwana ashoboye gukora ibintu yisunze integuro y'Imana, kandi ko uwo mwana atazakora ibindi ahubwo ibizohimbara data wo mwijuru. Iyo Imana ikoze kurwa mwuzuro nuko Imana
imana ibizi neza ntabwo iba ikwiye kongera gukora ibindi bipimo, kuko iyo imana iraze muzura umwana wayo ibikora nyuma yo kumucisha mu bigeragezo byose ishaka kumucishamwo. Ibintu byose imana iriko iraducishamwo ni bigeragezo kugira ngo kwiherezo ku rupapuro rw'amajana 54 niho ngaho yavuze ngo abana b'Imana bagakoresha ijambo neza hamwe na Mose na Eliya, no kuvuga ngo aho baba bamaze gupimwa, kandi n'ivyo imana iriko irakora mwa kino gihe ca nyuma. Indwi ni igitigire cyo gutungana, kandi icengero ryagira ca mu ntamboko ya mbere ntihabaye kurwa muzo, no mu ya kabiri, no mu ya gatatu, no mu ya kane, mu ya gatanu, mu ya gatandatu, no mu yindwi naho nyene ntivyabaye, kuko izi ni intamboko ndwi zo kugira ngo itunganye abo bana izoraga mu mwuzuro. Ariko niyo izo ntamboko zarangira, nuko acatangura intamboko yo kuragwa mu mwuzuro, intamboko yo ku musozi wa Siyoni, intamboko yo kwimikwa, yo kwambikwa igitsibo, intamboko atayindi ntumwe ibe hari yo mu bihengo by'ishengero, ahubwo ivyabonetse ku musozi wo guhindurirwako. Imana irahamagara igatoranya abagiye kuduga ku musozi kugira ngo babone icari ico ukuragwa mu mwuzuro. Aho rero iciraga mu mwuzuro uwo iyo igiye kuraga mu mwuzuro kugira ngo akore igikorwa c'Imana mu iyo minsi. Hanyuma rero murabona yuko ihitamwo itoranya si uwo ari we wese, si abantu bose banditse mu gitabo yanabanditse mu gitabo c'umugazo w'intama, kandi nibo bamurindiriye. Umuntu atamurindiriye ntashobora kuronka ukuragwa mu mwuzuro. Biteza kuba ku bana b'Imana bamurindiriye, bayirindiriye. Hanyuma abana b'Imana bose nabo nyene bazoragwa mu mwuzuro muri ico gihe canke iyo ntambuko. Nuko rero ivyo birahuye n'umwaka wa Yubile, kuko nyuma yo guca amayingandwi y'imyaka, nyuma yo guca imyaka 49 ugabuye indwi ni intamboko ndwi, indwi kugwiza indwi ni 49, hamaze guca intamboko ndwi z'imyaka ndwi. Nuko rero haca haza umwaka wa 50 aho havuzwe inzamba y'umwaka wa Yubile, kandi aho haratangazwa umwidegemvyo mu gihugu cose. Umwidegemvyo waratangazwa ngaho, umwe wese agasubira mu iragi ryiwe, mu vyiwe no mu muryango wiwe. Rero murabe ku rupapuro rw'ijana na 21 mu gitabo c'imirongo, murongo wa 10:75 aratubwira, wewe ntushobora kubwira Panekoti abapanekoti yuko ukwezwa byari byose, bo babonye kugarurwa kw'Imana, bo ntibazovyigera. Oya, bo barafise ibirenze ibyo, murabona. Kandi ico cabaye igihe c'indwi c'ishengero twagize. Bibiliya iravuga yuko hatazoba ikindi gihe, ariko hazoba ukwegeranwa kw'abantu, muravyumva. Kandi aha niho turi muri ivyo. Hejuru yandika ngo ukwegeranwa mwibuye rikabuze furuka, ugukorana kwera mu mwaka wa Yubile, acapura ibuye rw'imfuruka iburyo n'ibihe by'ishengero. Abana nyavuga ngo ivyo bitubwira ku gihe cyo kuragwa mu mwuzuro, aho buri muntu wese yongera agasubizwa mu iragi ryiwe. Kandi ivyo byarakorwa, hakavuzwa ya nzamba y'umwaka wa Yubile, aho hatangazwa umwidegemvyo watangazwa mu kwezi kw'indwi, umunsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi haravuzwe iyo nzamba, kuko uwo wari umunsi w'impongano. Umunsi w'impongano haravuzwe inzamba y'umwaka wa Yubile ku munsi w'impongano. Nuko rero no munsi aho kuragwa mu mwuzuro iragi risubira mu maboko y'abanyeneryo b'inkomoko. Ku murongo wa 14 96 ariho hahuye no ku rupapuro rw'ijana na 168 murabo ngaho haratubwira ngo kwereka ijewe umuntu ashaje nababaye ubuzima bwanje bwose, kwereka nk'ijijubu ndizera yuko nzoca mu iyo nzira y'indi curo ntegerezwa kuzana ubutumwa. Aho yandika ngo Eliya wa 5 umwaka wa Yubile. Kandi narabibwiye data wa mwine joro, nkuko nabibonye mwijoro, murindi joro ku mababa y'irya numa iri kiraca mwana amadirisha hano. Umwami umusuku wawe ariko aritegurira igikorwa. Hejuru yandika ngo hazoza ubutumwa bushasha, yandika hejuru ngo bushasha bingana umwaka wa Yubile, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hejuru y'umurongo yandika ngo Eliya wa 5 ubutumwa bwiza bw'ubwami, nzoca mwino nzira y'indi ncuro ntegerezwa kuzana ubutumwa bw'umwaka wa Yubile. Bananyavuga hano umukara w'umuzuro k'umwana ukuragwa mu mwuzuro, inzamba y'umwaka wa Yubile n'impongano
bizosobekerana, bizogirana isano ry'ibanga riri hafi na hafi. Ibi ni byiza cyane, inzamba idasanzwe ariko ari urubanza. Murabe ahatangazwa ibihano by'Imana ariho mu nzamba y'indwi. Ico inzamba y'indwi kuri Isirayeli ni abakozi bwa Musa na Eliya, ni ikabatere cindwe kwishengera umugeni ukuza k'umwami. Kandi iryo sano riri hafi na hafi rizoba mw'ivyo byose, hazoba ubukozi buvuye ku Mana ku nyungu y'abana b'Imana bose, kuko buri gihe Imana ikora biciye muri ivyo bikoresho. Mwamuranisha azokora atabanje kwibira akabanga abasevyi biwe avugisha. Amosi 3:7. Buri gihe Imana ikora biciye mu bikoresho vyayo. Kandi abana bari mu urugendo rwo kwiga bazokwinjira mw'ukorwa mwuzuro, baronke iryo ragi, baronke umubiri uhawe ubwiza wahinduwe, baronke ubutunzi bwose ubw'Imana yavuze. Ukorwa mwuzuro k'umwana, ukazoba arakurwa mwuzuro k'umwana w'Imana. Kandi bizoba bibangikanye neza n'abirya bya Yesu, n'abirya bya Mose na Yosefu na Aburahamu, kuko ibyo byose byari ishusho n'ingero ibizoba arakurwa mwuzuro kw'abana b'Imana mu gihe ca nyuma. Ibyo byose byahabaye hariya tuzobibona hano byisubiyemwo mu mwino misi yacu. Ukorwa mwuzuro k'umwana. Mbega byomaneka umwana w'Imana gutangura hanyuma ntasozere? Byomaneka umwana w'Imana gutangura mu nyigisho hanyuma ntahimbaro mwigisha Imana ifise kugira ngo imwigishe ingene azobikora muri buri gihe? Naco byo bimumariye. Ashobora kuvuga bati jewe natanguye uhereye mu 74 canke imbere yaho, jewe uhereye ndi muto namye ndi mu butumwa. Barashobora kuvuga n'ibindi bintu byinshi muraba, ariko namba kwiherezo batanezerejwe, ni kuvuga badateze ugutwi ngo bitwararike, ntibifatanye na mpwemu yera ari we mwigisha mu gikoresho araco mwa kino gihe ca nyuma kiriko kirigisha, ari we ariko arabigisha bamenyesha iri banga ry'imituragaro, ariko arakuza ko mwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Namba batanezerejwe n'uwo, mbega vyobamarira iki kugira urwo rugendo rwose bagakora ibi na biriya? Ntaco vyobamarira. Bategerezwa kumviriza umwigisha ari wari mpwemu yera. Nkyumvire namwe mwebwe mwarabayeho mu gihe ca mbere, ntimwiyumvire yuko mwebwe mwabayeho mu gihe ca mbere ntimunezerezwe n'umwigisha. Nkyumvire namwe, reka nkosore, nkyumvire namwe wewe warabayeho mu gihe ca mbere hanyuma ntunezerezwe n'umwigisha. Uyumvire warabayeho mu gihe ca mbere ntunezerezwe, ntuhimbagwe n'umwigisha. Mbega mpwemu yera ni iki? Ari wari mpwemu yera, ari wari mu buryo, ariko yariko yigisha abantu kirya gihe. Hari biciye mu ntumwa Pawulo, ari we yari intumwa ya kirya gihe. Nuko rero ntibari guheza ngo babe abo mw'ico gihe ca mbere. Kandi umwe wese mwa kino gihe cacu natwe nyene turezwa guhitamwo, tugatora, tugahitamwo mwigisha ari we mpwemu yera, ari we ariko aratwigisha nk'umwigisha, kuko ivyo mwakwijya kugaragara gutanu Imana yasigiye ishengero vyobaye biri mw'ico gikoresho, no kuvuga ngo yasizewe ubwo bukozi bw'intumwa, muvugishwa, mwungere, umwigisha ndetse n'umuvugabutumwa. Ubwo bukozi bwose muri umwe, kuko ni mpwemu yera ni wabukora. Kandi uwo niwe mwigisha mwa kino gihe ca nyuma atuzanira uko guhishurirwa kose kwibanga ryo kuza kwiwe kuri abo bazoragwa mu mwuzuro, nk'uko byabaye no kuri Yesu. Twariko turaraba ingene vyoroshe cane ingene Imana yariko iracitse ibyo yasezeranye, aho yavuze yuko mu iyerekwa ry'ihema ko arico coba yari ikibanza c'inyigisho. Nico kibanza aho yobaye iriko irazana izi nyigisho. Uwo mwigisha w'ukuri azana inyigisho z'ukuragwa mu mwuzuro kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Papuro 155 umurongo wa 13-87. Rero mu gukora ivyo naje ngaha mfise ihangiro ryo kwigisha inzabya za nyuma ndwi hamwe n'inzamba za nyuma ndwi n'imituragaro ya nyuma ndwi yo mu gitabo cy'ivyeshuwe. Ndavyegeraniriza hamwe mwino saha turiko turabamwo.
nkurikize ko ukumena uko ibimbatanije ndwi ibihengo by'ishengero hejuru yandika ngo ihema cyo gituma tutashoboye kuronka ahantu ho kubikorera cyo gituma nizigiye yuko vuba cyane nkuko twebwe twabishobora twashobora kuronka ahantu habereye ho gukorera ibyo haba ngaha Louisville New Albany kuvuga yuko twobamba ihema kugira ngo dushobore kuhaguma iminsi yose umwami azotwemerera kuhamara iburyo yandika ngo 2002 ihema ndetse byongeye no ngaha hejuru y'umurongo wa 1387 yandika ngo inzambandwi n'inzabyandwi imituragaro ndetse kandi yandika ngo inyigisho mu ihema bingana imituragaro inzambandwi inyigisho hehe mu ihema no korero namba hazo inyigisho mu ihema hateza kuba igikoresho cyo mwe muyera azoba reka bavugishiriza mushengero mwa kino gihe ca nyuma abigisha ibi vyigwa kugira ngo baragwe mu mwuzuro aho ku nzabya za nyuma naho nyene yandika ngo 2002 twariko turaraba mwana amajambo magufi n'izi ntasho dutanza kuri mwese umwaka wa yubile wo kuragwa mu mwuzuro mubandanya mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana hamwe n'umwaka wuzuye imigisha iyo we munyihanganire iyo yategekanije mu nteguro yiwe itegekaniriza umwe wese muri twebwe Imana ibahezagire kandi bazigame kandi ibarinda kaga kose mwono mwaka aho twiteze uguhindurwa kwacu kuko buri gihe umwaka tuba turiko turabamwo dutanguye turasaba Imana ngo uwo mwaka atabayero uwo mwaka ukurikira ariko buri gihe twamatwiteze umwaka turiko turabamwo twamatwiteze uguhindurwa kwacu Imana ibahezagire kandi bazigame mwese